mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze inshuti mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Uyu ni wa mwanya waca ikiganiro tubashikiriza uko indwi itashe. Kuri uyu munsi ikiganiro mwagiteguriwe na Liliane Ndereye afatanije na Rugema Michel. Tubahaye ikaze. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ikiganiro c'uyu munsi kizakugaruka kw'ihonyabwoko ryashatse kumara ubwoko bw'abatutsi, aho hakaba hari muri Gitugutu 1993. Ubwa mbere turaza kubashikiriza uko vyagenze mu ntara ya Karuzi. Ubwa kabiri naho tuzakugaruka kubashikiriza ingene abatutsi bo mu ntara ya Ngozi nabo bakorewe ihonyabwoko. Radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Mu kiganiro giheruka radiyo Cirimoso yaratanguye kubashikiriza ingene ubwicanyi bumara abatutsi bwagenze mu ntara ya Karusi, duhereye kuri komine Bugenyuzi aho ubwicanyi bwagizwe na benshi bari barongoye intwaro mu ntara no muri komine, cane cane abari mu mugambwe Frodebu. Ico twoshikiriza kuri Bugenyuzi twogaruka ku ruhara ntangere rwagizwe n'umuhanuzi wa Buramatari yari Hangayika Jean Pierre, kuko mbere we mu kumushimira ku bikorwa yakoze leta ya Frodebu yarirongowe na Ntibantunganya yahavuye imugira Buramatari wa Karusi. Muri komine Gihogazi naho ni Buramatari wa Karusi ubwiwe yagiye gutanguza ubwicanyi, aho kuwa 21 Gitugutu 1993 mu gitondo yazindukiye kuri poste y'abapolisi, mbere akavaho abambuye inkoho zose akabasigira zitatu gusa. Uwo Buramatari akaba yitwa Sentamo Angrebert, mbere akaba yahavuye ahaye amategeko abanywanyi ba Frodebu ko bomera amagabo. Kubera ko Musitanteri yari mu rugendo Bujumbura, amategeko yo gutanguza ubwicanyi yahawe chef de zone aho Musitanteri ashikiye kuwa 23 Gitugutu 1993 yashitse abahambiriza aho bagejeje, mbere abaha itegeko ryo kwica bakuza ko abana, abakobwa n'abagore batari bwicwe kugera ico gihe. Tugarutse gatoyi kuri urwo ruhara rwa Buramatari muri ca gitabo citwa Burundi Commission Internationale d'Enquête sur les violations des droits de l'homme depuis le 21 octobre 1993, canditswe n'abatohoji b'amashirahamwe ahanira agateka ka muntu yararongowe na FIDH. Ku rupapuro rw'136 handitswe mu Gifaransa ngo des rescapés considèrent le gouverneur et l'administrateur de Buhiga comme commanditaire de massacre. Ico gitabo kandi kiremeza inama Buramatari yagirishije abarongoye Frodebu mu gitondo cyo kwa 21 Gitugutu. Radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Umwongereza Kipling yasizagiza ati intambara iteye icambere hitana n'ukuri. Natwe twimishimikije aya majambo twagomba kuvunira akagohe abadukurikira kugira ntibazoje barahendwa n'inzandiko zigize imisi zisohoka zigerageza kweza abari imbere y'abandi mu guhonya abatutsi. N'uyo yahoze ari Buramatari wa Karusi Angrebert Sentamo arimo. Rumwe muri izo zandiko ni igitabo citwa La Cicatrice canditswe na Lydia Ininahazwe Sentamo, abaye umukobwa w'uwo Buramatari wa Karusi nyene. Naho uwacanditse tugerageza kumutahura kubera vyumvikana ko umwana atonezerwa no kumva amabise yasize akoze, Narirya yaciye amuhitana. Nitwokwihoza ko hampande y'ico gitabo uwo mukenyezi yanditse avugayo yabonye yeza umuvyeyi wiwe. Abafise ivyo bazi kandi bakanatahura barabonye kandi baributsa ko inyuma yaho umuryango w'uwo Buramatari nyene wahavuye uhungira mu Rwanda rwa Habyarimana, ariko aho FPR inkotanyi hagarikiye jenoside yakorerwa abatutsi ugaca uruhunga. Barongera kandi bakibutsa ko imbere yaho hari abari baranditse bagatomora ko Buramatari Angrebert Sentamo yagize uruhara ntangere mu kurarika abahonya abatutsi bo muri Karusi. Radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Iki igitabo citwa La Cicatrice kikaba caje gisanga ibindi vyasohotse muri urwo rukurikirane nka Rester debout canditswe na Pierre Claver Mbonimpa afashijwe na Antoine Kaburahe, kikaba kivuga ubuzima bwa Pierre Claver Mbonimpa. Le commandant Martin Ndayahoze canditswe na Rose Karambizi afashijwe nawe nyene na Antoine Kaburahe. Burundi Demokrasi piège ca Sylvestre Ntibantunganya n'ibindi. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ku biraba intara ya Ngozi tuza guhera ku ntahe
twahawe n'umunywanyi akurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso, akaba tuganirira uruhara yiboneye rwa guverineri yatwara Ngozi ariwe Joseph Ntakarutimana. Tuza gusubiramwo ivyo yatuganiririye kubera imvo z'umutekano wiwe. radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Avuga ati mu gatondo y'igenekezo rya 21 Gitugutu navyutse mu gatondo ka kare nitegura ngo nje i Bujumbura, niho nahamagarwa n'umubanyi ambwira ati ibintu ntivyifashe neza, ati hashobora kuba habaye itembagazwa ry'ubutegetsi mu gisagara ca Bujumbura. Niho twavugana ko twoja mu gisagara kuraba uko vyifashe, dusanga abanywanyi ba Frodebu batanguye kugira uruja n'uruza mw'ibarabara, ubona ko bamerereje. Warabona ko hari ibintu bisa n'ibiriko birategurwa nk'uko udashobora gutahura ivyo ari vyo. Twaciye tuja hafi ya biro y'intara, duhagarika imodoka hikinze gato. Mu masambiri niho twabona guverineri ariwe Joseph Ntakarutimana aza yihuta ari mu modoka yiwe. Atari umwanya uhaciye niho twabona abategetsi batari bake nabo baza bamusanga. Aho twovuga ko twabonye uwatwara ibitaro, twarabonye uwatwara izabu, twarabonye uwatwara paramedical, twarabonye n'uwutwara DPAE. Bose babona ko baza ku muvuduko udasanzwe. Muri ivyo biro bahamaze umwanya utari muto, ndetse n'abatari bafise amamodoka warabona ko baja kubaseha babazana muri ico kibanza. Mu mwanya urenga w'amasaha 4 niho twabona basohoka bihuta baja kunywesha izo modoka zabo essence, ndetse ntibanariha kuko guverineri we yarabahagarikiye. Baje kunywesha baciye bafata amabarabara atandukanye. Guverineri ariwe Ntakarutimana Joseph yafashirije igashikanwa Tangara Kiremba, abatwara DPA na paramedical nabo bafashe irya Gitega Ruhororo, watwara izabu nawe yafashe irya Busiga. Ico twashoboye kumenya nuko ibara rihejeje kurwa bahejeje kumara abatutsi baciye bahungira mu gihugu c'u Rwanda. Ikibabaje nuko abo bose bararitse abafrodebu kwica abatutsi babandanije baronka ibibanza bihambaye mu gihugu. Nka guverineri ariwe Joseph Ntakarutimana yarabaye ambasaderi aserukira Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarabaye umushikiranganji w'intwari ibereye, arabicegera c'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ubu akaba ari secrétaire général wa EAC. Uyu munywanyi wacu yaranatumenyesheje ko n'abo bandi ba directeur bagize iryo nyabwoko baronse ubushimwe butandukanye. Ati uwatwara DPA ariwe Leonce bavuga ngo ubu ari mu mahanga. Gaheta yari yarafunzwe nawe ngo yararekuwe 2005. Ikindi ngo cibonekeje muri ubwo bubisha ngo nuko abatutsi igihe bari basagirijwe batakambiye guverineri ariwe Joseph Ntakarutimana ngo basabire ikigongwe bashobore guhunga, ngo babugururire amabarriere bari bashize mu nzira, aho hakaba hari mu Gatobo, ariko we akaba yarashoboye kurengana wenyene, asiga ndetse n'inshuti yiwe ariwe bita Gasongo, bica abo bandi bose nawe yamaze gufata inzira. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turakengurukiye cane uwo munywanyi wa radiyo Cirimoso yashoboye kuduha aya makuru, tukaba tubamenyesheje ko bitebe butebuke ukuri n'ubutungane bizoja mu ngiro. radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Tutararangiza intangamarara ijanye n'uko ibara ryaguye muri Ngozi, twagomba kubamenyesha ko nk'uko tubisanga mu nzandiko z'imanza nyinshi zaciriwe muri sentare mpanavyaha yari ishashe yarusha kugira ngo ihane abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Abo bafrodebu bavuga ko bahungiye mu gihugu c'u Rwanda 1993 aribo basize bakoze iryo shano, nta mezi nangahe yarangiye badafashije abo bandi bicanyi basanze banasangiye ivyiyumviro vyo guhonya ubwoko bw'abatutsi aribo babaye interahamwe, ni ukuvuga abari bahurikiye muri wa mugambwe MRND watwara ico gihugu ico gihe, ariko wowo ukaba warashoboye gufutwa. Muga mu Burundi Frodebu n'umwana wayo ba SNDD-FDD zakoze iryo shano ziracahangamye mbere zikanarongora igihugu. Ibi vy'ukungene abo bicanyi ba Frodebu na CNDD bahavuye bakorana ku mugaragaro n'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda
tubemereye ko tuzobigarukako ku biganiro tuzokora ku mirwi ikora ihonyabwoko ry'abatutsi muri aka karere k'ibiyaga bigari. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turakengurukiye mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cane. iyi mwariko murumviriza ni radio Cirimoso.